Imana nikora ikose, Imana ntigabitanye, mu vyikora byose irera. Umerewe neza irera, warikoreye ushonje irera, wambaye irera, ata mpuzu ufise irera, bakugonze irera, aho tuhahagarara, wapfishije abantu irera, muri vyose Imana irera. mugo ibi bifisemo uruhara. This is Fresh TV, we shine to progress. Hello bakunzi ba Fresh TV 257, tubaramutse cyane aho muherereye. Twizere yuko mumeze neza. Uyu munsi rero tuba twasohotse na studio. Tugasanga abantu aho baherereye cyane ku bikorwa kuko benshi mwagiye mubitwandikira muranabidusaba. Twabazaniye umuntu cyangwa byakunda nzi yuko abeshi muri ko muraraba kino kiganiro mumukunda cyane. Umeze neza? Meze neza. Ndiko ndajugumira neruka imbere kamera, ndiko ndakora ikiganiro. Ega nari nunamye nunamutse mbona uri kuradaba ndatangaye cyane. Waheruka ryari ikiganiro? Neruka cagiye tuzanana na Timote. Oya hajya niho uherukira muri Fresh. Muga hari ibindi wakoze mu nyo? Nabindi. Bimi kandi hari abantu bakwitogera we yuko ngo utanga ibiganiro cyane. Oya ubu ni sawa. Muri iyo minsi heze niho nari navyikawushije gato. Bivanye nyene n'impamvu yanje. Okay. Ariko ubu ni sawa, ubuye vraiment basavye ibiganiro ndabibaha ngo tutaratangura. Ubu ni mujisho. Ubu ni bon. Nibaza ko natwe nka Fresh TV twari tugukumbuye gukorana kuko uri mu bantu iyo dukoranye n'ubundi abantu bibanezera. Twero dukora ku bw'inyungu z'abantu. Twakire cyane nubwo ari we mengo uza kutwakira. Oya murakoze. Karibu. Eba ni misose yabaye misose ko wabyibushe cyane muri no misi. Karumbeshere. Nta muntu arabikubwira muri ino ndwati uratagase gose. Barabimbwira. Tagata. Ndembo rayizi. Nayo. Iririmbe twumva. Tagata nayo. Bavuga gute? Yitwa Tagata ni Melissa. Kandi zamuraraba mufana n'abaririmbye kuko nabo nyene barakurikirana filime zayo. Oh, okay. Umuririmbyi abarakurikirana filime zacu azonye ndikirenze umufana. Nawe uzoca umufana. Gusa n'ubundi usanga n'uwaririmbye, usanga n'uwakuririmbye atawuzi. Muvani Evode. Ni Evode waramumenye. Ndamuzi. Mimi none amakuru y'imisi ibihe bikumereye gute, biri kubera gutwara gute? Ibihe nkuko bisanzwe ko birantwara neza. Ego. Meze neza n'ukuri turashima Imana. Okay. Iyo tubonye bwakeye tukabona burije tugihumeka umwuka w'abazima aba ari ugushima. Okay. Ego. Novuga abantu bariko barakuraba cyane muri filime tuza kuvuga ko nubwo atari yo tuguma kuza kuyaga n'ibindi byensi bimeze gute kwanza muri bagenzi bawe bo mu ishusho y'umuntu? Bimeze iyo tukubonye tukifuza no kumenya abandi aho bari. Abandi bameze neza. Ngira bari wabo nkuko nandi usanze kugazingira bari mu bindi bikorwa canke abandi bari muri wabo. Ariko muri rusange bameze neza. Okay. Uwa nyuma muri bo muheruka kuvugana ninde? Muheruka kuvugana ryari? Tumaze iminsi turi mu bikorwa vyinshi vyo guturuna indi filime idoze inyuma y'ishusho y'umuntu. Tayari mwamaze gutangura n'ibindi bikorwa? Cyane gose tubigejeje kuri ahubwo tubimazemo iminsi cyane ahanye n'uburuhe ni bwose. Rero sinarose umwanya wo kuvugana n'abandi abo twaye turi kumwe bameze neza. Ni kuvuga nk'ubu muherukana muri shooting. Ejo nyene mwari mwa shooting. Twiriweyo kabisa. Mbega muri team y'ishusho y'umuntu ninde mukunda kuvugana kenshi? Muri team? Marandi wese duhurira mu bikorwa. Duhurira mu bikorwa kabisa, sinavuga ngo nakano dukunda kuvugana gusumba uwundi. Okay. Akeshi tuvugana iby'akazi. Yeah. Ego. Ashani buri kirigwe. Kavura karatunyagira. Rawazanye umutaka.
niba nyinshi turunguruza nta kibazo abakunzi bacu baraza kubitahura. So tuwinjire rero gato mu ishusho y'umuntu. Ni filme mwamaze gukina novuga episode finale canke ya nyuma. Wewe uriko urabibona gute? Kuko namye mbona ama commentaire y'abantu bariko baravuga yuko menga birangiyemo basondetse ku kanyuma. Filme ngo ntiyaheze, menga hari ibindi bintu bari bategereje. Kubera ko filme mwayimaze gute? Ni kurya nyene vyateguye kizohera. Ego. Yabiye yateguye kwera kuri. Ego. Umuremyi wayo ni kurya nyene yabiteguye kizohera. Filme yaheze Kentia, nabonye filme yaheze Kentia ari kumwe nande basha. Nani hari cyane waruberewe Naco nuko namwibagirwa abantu baragenda babirara. Nararyohewe ahantu wavuye menga mu cumba wambaye igitenge kwa uzambwira. Ndari umugeni uri umugeni bo. Ndakageni. Cha uraberewe n'ubugeni ko. Nanumwe mutabera bose barabera. Mwana kinanye neza. Ohri? Ohri voilà. Mese mana ariyo ndakuramukije cyane. Yubawe cyane. Yagukinishije neza vraiment kwa uravye abagiye bayiraba bafatira no ku ma commentaire abantu bagiye bavuga harimo akantu kandi nyene ku bwenge umuntu abona menga nivyo tu byabaye. Ubundi nyene iyo umuntu ari karakina agomba kubikina neza akabiviva kuko tuba dukeneye kwerekana ubuzima, tuba dukeneye kwerekana ababirimwo vya vrai ni gute bagomba kubiba babiri. Shatse kuvuga yuko iyo two turakina tuteza kubiviva tugaviva ico kintu two turakina ko abariko baraturaba hari barankakera nkabamugisha bararabamugisha ukavuga ati no ibi si filme ni ibintu biri réel. Rero tugomba kubikina tukabiviva nubwo abari filme kugira ngo bariko barabiraba babikure babizane mu buzima busanzwe nta mabibigisha. Ubundi nyene tubikinye nka filme nta nyene yo bari filme. Bari filme. Nta gihe urakina nk'ikintu ukagira ubwoba ubona menga nico cabaye. Byama bikubako. Oya. Aje ari gihe ikintu kabisa kamenga nyene cabaye. N'igihe kinaho par exemple nka scene yo kurira. Kabandanyurira ahubwo kandi kamera yakuvuye imbere. Yo ugasanga wagumyurira. Okay. Nikiye cigwa rero gikomeye wakuye muri filme ishusho y'umuntu. Ikigo gikomeye cyanyigishije muri filime ishusho y'umuntu. Cyanyigishije uburyo umuntu ari munini cyane, uburyo umuntu yagutse, mu muntu ni harehare cyane. Ico kintu cyaranyigishije cyane bituma ngera ku rundi rugezo wo kwiga umuntu. Kuko nk'akarero nkawe two turakorana ikiganiro. Two turakorana ikiganiro tumeze neza dutwenga ariko ha mu mwanya no kumirwa cyane mpindutse havuga none uyu ni wa desane twako turatera inkuru nimwe karankoresha ikiganiro cyane none mimi kuki umenga ntucizera abantu je nimba niko nakumva ahubwo nawe nca numva ko mu kanya nawe reka wo mpinduka. Ubundi jambo ry'Imana rivuga ngo havumwe uwizigira umwana w'umuntu dukuye Kristo yaravuze ngo dukunde abagenzi bacu ko natwe twikunda dukundane nkuko Kristo yadukunze kandi dukunde bagenzi bacu nkuko natwe twikunda ariko kubizigira kuko umuntu aye mu kavuba. Urega mimi ndakubaza ikintu urashobora gukunda umuntu utizera urashobora kuba ukundana n'umuntu mugabo utamwizeye urashobora ko mengo rukundo haba harimwo akahemo ntirubariko. Hari urashobora gukunda umuntu kumwizera mvuga hari igihe sinzi ko urabona yuko umuntu ashobora kwizigira umuntu ku buryo abona ati ntabonye naka muri kino kintu mbana umenga no gupfa nocamva. Ora kubaho kwawe sinaka kubaho k'umuntu nibanga rifiswe n'Imana kandi kubaho k'umuntu ni Imana no gupfa hajya nyene ni Imana. Imana niyo bavuga ngo ni Alpha na Omega. Rero sivya ko twizigira umuntu tukampereza ko imitima yacu yose kunda umuntu kandi abantu bose nyene bataraho kwizera ariko ntumwizere basi nguhereyo kuko umuntu yamara umuntu desane cyo kigwa naraciye bibiri uri kuravuga ahubwo ro James numva mengera avugurutse idutegetse ngo dukunde bagenzi bacu nkuko nako twikunda gaca ukurundi rone gaca tubwira ngo ntitubizere. Ego kuko na umaze ndazi urakuze umaze kubona byinshi cyane bimaze guca imbere uramaze kubona ko kwizigira umuntu cyane ari bibi kuko iyo twizigiye abantu cyane birangira dukomeretse badusigaramwo ibikomere
ariko igihe cyose twizigiye Imana bidusigiramwo ivyizigiro vyejo hazoza. Nta muntu ndigera numva yicujije ngo yizigiye Imana, ariko umuntu nama numva yizigiye umuntu birangira afise igikomere muri we, kabanga ngo kwizigira umuntu ngo happy. Rero abantu ntitukirindire ko ibikomere bitwinjira, abo byinjiranye pole sana abo bizigiye abantu, ariko abatarakomereka kubw'abantu namwe mugende gake gake umuntu si wo kwizigira cyane. Mukunde, mukorera ibyiza byose bishoboka, ariko ntugafate ngo umwizigire n'umutima wawe wose, kuko Imana yonyine niyo yo kwizigira. No kubitwara ibyo bikomere bikomere bitware ku ibikande. Imana kandi irakiza ibikomere. Wowe umuhamya w'ibyo bintu cyane. Imana imaze kudukiza byinshi. Imaze kudukiza byinshi cyane kabisa. Uzi ko nibagiye no kukuvuga mugabo abantu baba bakuzi tu babonye ko uriko turavugana nyine ni banzi. Barakuzi sha inaha ngo barakuzi wewe. Sinzi abarazi ishusho y'umuntu baranzi. Barakuzi si ishusho y'umuntu gusa. Imbere yo kuja gukira misho umuntu hari iyindi filime wari uvuyemo urakinye mu ndya kwa Beri. Sha wambaye n'ibintu byo kwa G5. Aberi ajana yuko Aberi uzabasorora urana ko ngikuha. Respect ku musaza Doma wamukoreye umuti ntibikunze kuba umuntu ari muri company runaka ugasanga yambaye nindi fashion yo kwanaka. Oya Aberi ndamwubaha cyane. Aberi ndamwubaha cyane kuko mfise byinshi dutuma ndamwubaha, niwe yatumye nza muri industry. Ubwo buhamya turabugendana igihe kigeze tuzobushika tuzobuvuga. Kandi hajya si byiza kwibagira umuntu yakugiriye neza kabisa. Niyo munyuma yo sivuze ngo munyuma ngo yarangire nako nta kintu na kimwe kibarigira nkorera, ariko nshatse kuvuga yuko iyo umuntu yakugiriye neza ntukavyibagira, kuko umutima wibagira vuba wibagira vuba uhemuka n'ingoga. Umutima wiba ako kantu kasubiremo. Umutima wibagira n'ingoga basi, cyangwa umutima wibagira vuba uhemuka n'ingoga. Si byiza kwibagira aho wavuye basi, kandi sinagiza kwibagira umuntu yakugiriye neza. Abeli rero yarangiriye neza, ndamushimira cyane. Nama mbimubwira ati aho ngeze nawe wifisemo uruhare. Niyo mpamvu kwambara agapira kari korogo yiwe mba numva ari sera. Karana kubereye disi dropping muri comment babivuge je mbona kana kugoye ko neza. Yego. Mimi ni filime rero ishoye umuntu wakinyemwo novuga irakugishira ku rundi rwego, ku rugero ruremereye kandi rubonekera umuntu wari we wese. Uno munsi ufatwa nk'umustar akomeye mwa bino bintu hirya no hino, nariko ndaraba n'abantu kuntu tuduga ku ngazi bariko barakuraba, urumva byerekana yuko nyine hari impact bimaze kugira n'ahantu bumaze kugera. Ese buno buzima bw'ubustar nzi neza ko butoroshe, wewe uri kurabubamwo gutubugera gute? Ubuzima rero mbari ikintu cya mbere nasanze kigoye ni kuba umustar. Abenshi baravyifuza nkuko peut-être natwe kenshi twavyifuza, ariko iyo umaze kubigeramo urabona ko ari ibintu bitoroshe. Rero jewe kubera ko nyine navyinjiyemo naravyiteguriye, nateguye umutima kugira ngo ntabwo bingora cyane. Ego mpuriraho na byinshi, mpuriraho n'ibigeragezo byinshi cyane, ufite nk'abantu banyene bagufasha nk'ukuntu utari. Ni byinshi cyane duhura nabyo, ni byinshi cyane mbese nanje ubwanje ku giti kiwanje mpura nabyo. Ariko hamwe n'Imana, kuko kubaho kwanje nyene nagushize imbere y'Imana, kandi buri kintu cyose ndiko ndakora ndacereka Imana. Ntibimvuna cyane, ndafukama ngasenga hanyuma nikampa ubwenge bwo kubibamo. Uba wumva wo bibandanya rero bwa butare bugakomera cyane, cyangwa rimwe na rimwe hari gugira ubwo bukamenga ngo kwicuza tese bino bintu wabihe? Si kenshi ndavyicuza. Harageze igihe nyene hari ibintu bihe nyene byabaye nkumva nyene, ariko ikikurimo hari yariga nico kigusunika nyene kiguma gusika, ntabwo ari wewe. Ariko njewe nyene ndavyifuza nyene ko nace cyane mba nzi ivyo ndimo, nta hiti mba naje kurondera, nta kimba mba numva nyene gusa ari impano yanje gusa yogaragara igafasha abantu kanaka. Kuko kenshi bama banyandikiye benshi cyane, benshi bakambwira Mimi utwigisha byinshi iki vraiment courage, mbere bakantera kumva umengano bandanye, niyo naracitse intege, ariko sindigera ncika intege. Ni kwa numva gusa no focusinga ku cyo nshaka gusa naho ngomba kubwira.
ese meme bibaye ngombwa no munsi ko nka filime guteza imbere kugeza ku rugero rwo kurira indege ni kihe gihugu ukunda c'ikinyamahanga wumva ati menga mbaye hano hantu kabisa it can fit me ahantu nyine no hagizwe na na film film nakuze nkunda ahantu yitwa Paris mu Bufaransa ufite umuntu abivuze gusa numva ko ndyoherwa mbwa no ko yanakunda igifaransa ndi umwana nkeka ugihugu mu bwenge kenshi ubona ati the country of my dream ni nzoza kugiranyu nange ni kagandi k'indome zitatu nawe cukubu oya ndakunda Amerika cyane ndakunda Amerika na Okay. Canada na Australia ko cyane Amerika USA wow so gukina uri actrice principale muri ishusho y'umuntu kuko niwe yasa ni byaboneka ko menga ni wihetse ntibyakuvunye uko abakinyi bo kwa Mede baridoga ko kabisa barakoreshwa bikomeye wewe nawe rero sasa wari principal actress ntibyakuvunye kugeza igihe mbabona bita nimba koko binavuna sasa cyo kibazo mbajije kirakomeye kuko nibuze ishusho y'umuntu bwari ubwa mbere nk'indi umwa actrice principale nibwo bwa mbere urumva kare nyene umuntu yarampamagara mimi ngo ufashe kano ga scenario ngo ufashe hagena hora nk'udusene nka tubiri cyangwa dutatu umva nyene byaba ari ibintu bisanzwe ariko rero ishusho y'umuntu nakinye ndi actrice principale nafise ibintu byinshi cyane nkora ku buryo twashobora kuva mu gatondo tukabyuka 6h saa moya ikagera turi kuri terrain tugataha ku mugoroba imagine kuva mu gatondo uri imbere ya kamera gushika ku mugoroba mbere ukana bukenye kandi ukongera ukabyuka ijoro ugasubirayo ivyari byoroshye ariko jewe nizanangira nimba ari umunsi nakoze ndaryoherwa ni wa munsi ndakunda nakoze cyane ndabikunda narushe nakoze ndabikunda urazi ko ari igihe bishoboka n'umuntu akaruha atanico yakoze jere hakonoro ataco nakoze je narushe ataco nakoze birangya cyane birambabaza umva uraryoherwa ugiye nko kuryama urusha mu kuvuga ati bisa hari igikorwa niriwe ko nakoze numva nyene biryoshe rero byaramvunye cyane ariko nta nuko byamvunye gose kuko byari ibintu niyumvamo kandi nkunda nariko nkora icyo numva nkunda uko uri gukora ikintu ukunda uri gukora ikintu ukunda ntikikuvuna kiba coroshe mana yako uriko uranarya indya ziryoshe nyene kandi indya ukunda kuzirya ntuvuga ngo nabedi birona byoroshe cyane wewe irizana usanga yaziyemwo hejuru wariko tubwira rero akantu gasa na nuvuga n'icigwa wakuyemwo ariko mu buryo buri muhale niko navuga ku rundi ruhande iyo umuntu ariko arakora ibintu arakenera kubaho rero kuri ino si akenshi harazamwo n'akantu kitwa gafaranga mibi cyane ese ino filime irafise ikintu baragisigiye kijanye n'uburyo bufadika uvuga ati nubwo izina namenyekanye ariko kandi inaheze for example nguze nk'akaduka nta muduga ndagura ariko nimba ari filime ntazibagirana mu buzima bwanje nzorinda mfa ino filime ishusho y'umuntu yanyungurira imiryango myinshi yambereye umugisha yampuje n'abantu benshi tutari guhura nabo kandi abantu bumugisha kuri jewe urumva rero filime ishusho y'umuntu yigire neza yanditse amateka ku buzima bwa mimi niwo ivuga nabi nukuri sibye ko yanyigishije ikongera ikigisha n'abandi no ku buzima bwa mimi yarahinduye amateka ahubwo unyemerere ndanagukeze tukiri ngaho unyemerere ndagukeze uvuze ati yanyugururiye imiryango menyana n'abantu nsubira n'abandi abatabizi hano kwa gusanzura ku kazi kandi siko wari usanzwe ukora siko twari tukumenyereye ko bimeze gute bimeze neza nabonye ko bimeze neza abonye amafoto ryari ngo mimara ateye igikumu ku masezerano ati umwana agafaranga gatangiye no kumwitaba koko kubera imana no kubera filime ishusho y'umuntu ni ukuvuga wamaze gusinya contract na company yego narayisinye aha nyine twagusanze niho uri kurakorera ibikorwa niho ku kazi ni nabonye yitwa ni Ndufacom
company. Ikora ibiki? Bo rero ino company iraremereye cyane. Iringi sina publicité mbere wanashaka kuko nawe uhaguze ko uze kuhatembera aza kubona harimo ibintu byinshi cyane wabonye ko ari amabiro menshi nagenda haca na pesa tandukanye n'izindi company vrema ari ikivuka ariko nawe wabonye ko ifite ibintu byinshi ifite ibikoresho byinshi cyane bikwiye harimo media mba muri media harimo ibintu bya televiziyo n'akazi harabambajije ngo none mimi ngo none duciba film Nico kibazo nanje burya nariko ndacibaza niko hapa ndakibambewe n'ubu ahubwo hari filime shasha twakoze muri no company muri no company mwamaze gutangira gukora ahubwo nyene muyitege coming soon ahubwo ejisha kujeho canke hirya yeje isigura ngo mimi ntiyicaye kandi mimi ntiyahevye filme ahubwo nyene nakaryo keza ko kwibandanya kuko hano turi nyene hari ibikoresho vyiza kandi bikwiye rero harimo ivyo bintu vya cinema harimo ibintu za TV online harimo byinshi cyane nyene bivyerekeye nabonye ngo harimo n'ibintu by'ama publicity harimo informatique ko harimo ibintu bya informatique irimo ibintu byinshi ama imprimerie ibintu byinshi nyene cyane vraiment cyane kabisa abavyifuza bazotugane tuzobatunganiriza byose tugishika twagusanze kuri akeye muri service kora harimo no kwakira abantu ego nkorera mu gisata ca cinema nkorera ndi no kuri akeye numva no kuri ma TV online nubwo nyene naramenya ko ndabira mu minsi iza ndumva uranyaka kazi uzogukoresha ahubwo uzokanyaka erega haje ubundi hari umwabagira pemo niko Imana igenda ikora wari ubitse mu minsi iza nzogukoresha nk'ubu ubonye umuntu aduza akaba nk'umubillionaire aba ari uwundi muntu ahombye kwisi oya humura jewe bisa n'ivyo byose birimwo harimo nyene ibintu byinshi cyane donc service yose nzoshobora ni ukuvuga rero mu buryo bwagutse wowe mugiye gukorana gute tugiye umva ndi umukozi nyene wa Ndufacom bisigura ngo ama service yose arimwo iyo nshoboye yose nzoyikora nshoboye gukamera nzobikora nshoboye gufotora nzobikora ko dufise amapaha meza no gufotora bibaye ngombwa wabikora of course ndakoretse ifoto na foto yo ufite mimi ugenda ufoto kijya no kwiga imyuga myinshi ugira umende kabisa no kwiga imyuga myinshi no gufotora uri kurabimenya tu ndiko ndabimenya nyene urumva nakaryo kiza kwiga ibintu byinshi higa montage iki kiganiro nkacimontera wegere pese niyo muhingo w'ibyo bintu mugabo nibaza ko muri Ndufacom musanzwe mwifitiye n'abayinformation yego turafise abayinformation turafise abahinga nyene babishoboye babizi neza cyane yego mimi nkobu niba atari banga ikurahemba agafaranga kangana gute ati umushahara ntibawuvuga urasinya contrat ntunaduhamagare ngo tuze kukunywera pre nzobahamagara nitwagira lancement donc nitwayilansa yego tuzobahamagara mwobura ni mwebwe ba mbere ukuza tukunywera umutobe cyane rwose bose ariko arabitegura muri uno mwaka nyene nimbuze ku kantu k'umushahara ariko ntukanyibagize tukantu k'umushahara rero ukibagire gato amuzokibuka ikindi gihe kubera abantu batukura ariko uko biri kose je nibaza ko agafaranga umuntu akuravye mu ndwi imwe honyene umaze n'iki eba hinduka yo irahari niko nari isanzwe meze we wari umeze neza nyine ariko hari n'ukundi kuntu uruhuke iki mbwa nivyo kwirirwa muri rohero munsi ya climatiseur nk'ivyo nabonye ubundi nyene uko tuba turiko turabishima Imana kuko Imana niyo tuma nyene tumera uko turi nimba wonze shima Imana uvyibushe shima Imana ukuri kose ugomba gushima Imana kuko nimba mvyibushe gutya nta ngwara zindimo ico nico gushima nabwo nawe nimba wonze atangwara ikurimo shima Imana kuko n'abari mu bitaro bateza gushima Imana kuko hari akantu nkunda kuvuga ngo Imana irera Imana nikora ikose Imana ntigabitanye mu vyikora byose irera umerewe neza irera ushonje irera wambaye irera ata mpuzu ufise irera bakugonze irera aho tuhahagarara wapfishije abantu irera
muri vyose Imana irera mugabo ibi bifisemo uruhara nakantu namye nibaza igihimba yuhoraho cyose n'ikikora hari ikintu nabonye ejo bundi mwibabara kintuma kwigisha cyane nshakana kwigisha nawe ukimfasha nk'umwana abyutse mu gitondo agiye ku ishure turi twana dutoya ageze mw'ibarabara nk'imodoka igaca imugonga akagenda abuze n'ubuzima ibyo bintu biba bibaye ku mugambi w'Imana kuko hari akantu abakizwa cyangwa abaproti bafise cyane ko kuvuga ngo byose n'umugambi w'Imana uwo nawe biba bibaye n'umugambi w'Imana utumye nk'uwo mwana w'inzirakarengane yagera kumbura ubukuze wewe ko abamaze no gukura cyangwa afise ibyaha ikintu cya mbere natanye kuvuga Imana ntigabitanye kandi ugupfa n'ukw'Imana no gukira n'ukw'Imana donc kubaho n'ukw'Imana no gupfa n'ukw'Imana kuko imwe duhumeka ziba ziriko ni Imana ibaduhaye guhumeka rero Imana yisubije umwuka wayo nta kosa yakoze donc bisubiye kwa nyenevyo rero uwo mwana bazi ntamugonga Imana nyene imisi yo kuba kwiyo nyene yari yaranditswe niyo kumbure ko yo haro n'icigwa ibishatse hariho n'impamvu ko arakana ngo nta kaburimbo ikintu cyose kiba ku mugambi w'Imana kuko ikintu Imana itashatse ntico kubako niyo satani yovyura ingonzi ikintu Imana itashatse ntico kubako kuko igihimba yuhoraho cyose n'ikikora ikibonye cyo inezereza tabati kino kintu mimi no mubona ari mu bigeragezo kanaka yatesetse ejo bundi hari umuapotre twayaza ariko arahakana ati ntabwo ibigeragezo rero byose ari Imana iba yabishyize mu muntu hari n'ibyo yikwegera yaca amakaro rero ko umuntu yari karavuga yavuye mu gasho kubera amakosa yakoze avuga ngo byose ngo hari ku mugambi w'Imana bati uno muntu ntabwo ibyo ari bigeragezo banga Imana yamushize ntabwo niwe yabyikwegeye tese nk'ubu wakubita umuntu ikofe bagaca bagufunga ugaca uvuga ngo ni shetani canke ngo ni Imana ngo yabiteye ikintu maze gutahura numva ko umuntu ubwiwe nawe ashobora kwikwegera ibintu wewe ku giti ciwe ego ivyo ndavyemera nyene mu buryo mu bucanke buri ndatahura yuko hari bigeragezo biva kwa shetani ariko hari ikintu kiza kikaza nyene nk'ikibazo kumbe Imana hari isomo igomba kukiguheramo urumva ico rero Imana iba yakiretse kikaza kikakubako kuko jewe nemera yuko iciza kiva ku Mana ikibi kikava kwa shetani mu gihe haje ikibi ego hari ikibi biva kwa shetani ariko hari n'ibimana iturekeramo kugira ngo ibitwigishirizemo kugira ngo uzobivemwo wize wabaye umuntu muzima amen umukozi w'Imana umuntu keshi yigira mu bigeragezo yigira mu bibazo umuntu keshi yavutse amerewe neza niki ni wa muntu atoshobora no kubona none ndiko ndakubaza nk'umuntu yavutse afungura anywa icyayi mu gatondo akarya saa sita akarya no mu ijoro nk'uwo muntu haje nk'umuntu kumusaba ibyo kurya ntazi uburyo inzara iryana ntabyazi ariko nk'ubu uhuye nka jewe cyangwa nk'uyundi umuntu azi kumenya uburyo inzara iryana barigeze gusonza amakuru tuzagarukako nta muntu yoza kunsaba ikintu ndagifise ndakimwime niyo nabasigaranye bati ano nayamona amafaranga ya bisi umuntu akaza akantumbera ndashonje inzara igira inyinshi noyamuhama nkagenda n'amaguru kuko ndazi uburyo inzara iryana urumva nk'ivyo bintu iyo ntavyiga sinotahuye uburyo inzara iryana sinotahuye umuntu ambwira ngo arashonje rero hari ibintu biza kugira ngo Imana ibitwigishirizemo amen umukobwa wa Yesu Nemera ko uri umukobwa wa Yesu cyane ndi umwana w'Imana ayako ni kumbwa ntuzoje muri babandi bavuga ngo umugabo wanje ni Yesu arakantu baba bafise impamvu ndiko urazi impamvu rero arakantu nasomye ahantu ukuntu umukobwa nko kugeza ku myaka 15 ababona yuko azotwagwa n'umugabo afise amahera uko basi ukuntu imyaka igendera hera ugasanga wageze ahantu rero sasa umugabo wanje ni Yesu umugabo wanje ni Yesu ntuzoje muri n'umugore ashaka ko afise umugabo arashaka ati umugabo wanje ni Kristo kuko biterwa n'impamvu yabivuze mimi rero ufatiye ku buzima uhitiyemo bwo mu misezi nubwo uri kurabamwe no munsi ni nk'akahe kantu mu ryungane rimwe wobwira abantu ubuzima bwakwigishije ubuzima bwaranyigishije kuba jewe wanyawe
ubuzima bwaranyigishije mu minsi yose nzobaho hano ku isi kubaha buri kiremwa cyose, kubaha nta muntu n'umwe ngomba gusuzugura, kubaha umukuru n'umuto. Ubuzima bunyigisha guca bugufi, ubuzima bunyigisha gukora icyiza nkiriho. Ubuzima bwanyigishije byinshi cyane, ariko reka mbe ndavuga ibyo, ibindi nzagaruka kubivuga. Alright, bibi uri mu bantu turiko turayaga rero ntibiba byonahera kuko wanashaka ubufise byinshi n'ubundi wayagira n'abantu nzi yuko nabo bariko baragukurikirana babumva nyene n'ubundi menga baguma bakuraba. Ntavyo waruzi? Baziye kubimbwira muri comment. Okay, babisige. Mimi abantu rero bitega iki muri no minsi apare ivyo watuganiriye nibihe bintu bishasha bo kwitega kuko benshi ndazi barategereje ki inyuma y'ishusho y'umuntu turongera tuboneke. Okay, inyuma y'ishusho y'umuntu turiko turakora ifilime yitwa Ihurizo ry'amakuba. Bayitege no kuri ni filime iryoshe cyane kiratuvuna sana, ariko ni filime iryoshe cyane irimo inyigisho nyinshi cyane vraiment. Naje ubwanje cumva histoire, narumvise ibisantima nyene vyinshi biduga, ndavuga ati mbega histoire. Ako nizere yuko ugiye kutuzanira utuntu k'urukundo rwa nyako, tubone nka Kenti. Uzagaruka yuko Kenti. Tubone nka Kenti yakundanye n'umuntu bameze neza. Nka kurya byahetse, byari biryoshe gose. Regardez ko tugomba gutahura ko muri ino si ntabwo tugomba kwama tunezerewe, kuko hano si wacu, hano turi ingenzi. No musi turashaka duteza gutara ko no musi niba two turatwenga ejo dushobora kurira, kandi no musi nimba uri kurarira wizere ko ejo ushobora gutwenga. Ino si nikimeze rero mwitege iyo filime, niyo filime igiye kuza, kandi mwitege n'ikindi gisasu kigiye kuza kivuye muri Dufacom muratsa Dufacom TV kabisa. Nayo naho nyene wakinye uri mu ni wewe ego ndimwo mu actrice principal, mu actrice principal n'uyundi mu acteur. Rero harimwo sasa umuntu ari nshya ndamuvuge cyane, reka ndamuvuge kugira bagira amatsiko. Harimo umumama ariko akina muri filime yo kwa Sabasi yitwa Basi Mama Kaje Neza. Mama Kaje Neza nawe birimwo iyo filime turi kumva ko izo bari gisasu muturizi araturira bimwe bikaze haraje hashe kabisa. Niyo filime nayo nyene igiye kuza nyene nayo turiko turayikora. Nivyo bishasha bibiri mbafitiye, ibindi tuzogenda tubibamenyesha. Mimi wari umunezero kubana nawe, ndagushimira cyane. Nanje kabisa, nanje nishimye. N'umunsi rero nakoze ikiganiro ndiko ndatwenga, ko bambwira ngo uri ikiganiro ngo nkanye. Wambwa nanje naryo uwo munsi arusaka vibe keza. No munsi ndi muri mood nziza kuko ndi ku kazi. Sabura twenga bikakubera. Bakunzi ba Fresh TV 257 amakuru yarayo, dusubire mu bindi biganiro bikurikira. Turabakunda, ciao ciao.